cy'indirimbo kiri hejuru y'imigani nyarutse. Igitabo cyitwa indirimbo kiri hejuru y'imigani. Twakura amajambo abiri gusa. Ego igitabo cy'indirimbo. Mu gitabo cy'indirimbo mu gice cya kabiri niho nkuru umurongo umwe ahari ndayikura hano amajambo y'umukwe. Yesu n'umukwe, ngo Imana ni data bukwe, natwe turabageni ba Yesu. Kandi ijambo ryavuze ngo umuziga kwiye aragira buti niyo gituma twigishije hamwe umwanya wo kwihana kugira ngo umuntu ntajanirane. Kuri aya majambo rero mwumve ku murongo wa kabiri kuri kabiri havuga ngo amajambo y'umukwe. Nk'ikirungu mu mahwa niko umukunzi wanje ameze mu bandi bakobwa. Kwari ukumutaka mu bakobwa 1000 umuntu yemererwa bangahe? Sa murabyumva neza birahari. Niyo gituma abwiye gukurikirana ingene byagiye bimeze muri benshi wemere kumwe. Tureka turabaza umuzungu yatwigishije ingene kuki Adamu atahawe undi mugeni. Ati mwishengero ntibyari kuvuko byaca bihinduka yagumijwe. Rero uyu mukwe yari yitegereje ati wewe mu bandi bose nubwo bumva benshi ahandi havuga ngo inanuma wanje arabaruta. Turabe nawe ngene yishimye umugeni umukwe. Hanyine ku gice c'indwi niyo muza kubona umugeni nawe ingene yavuze. Yamwishuye ngo 7:13 mwahabonye amarudayimo aratamirana ku irembo ry'iwacu. Hari byamye by'igiciro by'imyuga myinshi bishasha bo n'ibya kera. Ivyo nakuziganirije ewe nde umukunzi wanjye. Barashimana byari byiza. Aha rero icitonderwa nitwasoma ahandi havuga ku bw'urukundo ukwiye kurugumya kugeza twamaduca urubanza ngo dutandukanijwe n'uruki n'urupfu cyangwa ingaruka rya Yesu. Iryo rero rizoza ritandukanya abantu kuko umwe ari Yesu bawundi ni Yesu. Umwe yazikorera uwe musaraba niwe mutwaro. Nicyo gituma nawe amwishuye ati ko wancakiye nawe urahiriwe. Ku irembo ry'iwacu hari byagiteguye ibyamye by'igiciro by'imyuga myinshi bishasha n'ibyajyana. Burya umuntu arakwiye. Ibyo bisoma gicumba mu isi biri muri cyewe biri muri wewe biri mu wundi. Umuntu arakwiye. Umuntu arimo umuduga, umuntu arimo inzu, umuntu arimo amatongo, umuntu arimo umuryango. Umuntu arakwiye, siko? Iyo tugiye inama yo kubirondera ntibigoye. Nariko duhanura waruka tutikica abantu nuko urukundo bakwicakara. Yego waronsi cyane kandi tuhera kuri benshi. Ijana riguzwe umunyu murya muri abantu 10 mu nzu. Ntibikwiye. Mugabo rose igihugu kakijya wenyine. Abandi bararonka. Oya. Aha rero ibyamiye biri muri jewe, biri muri urya by'imyuga myinshi. Guhera ku rukundo.
ntibazojyanire mu rugendo cyangwa mu nzira bagende kubana ngo nk'abazi ibigize gute ibibereye, bagende kubana nk'abazi ibibereye. Niyo gituma navuze ngo amadudayimu aratamirana. Igihe umuntu agushimiye ukuri kose asanga uri mwiza, sibyo? uza wumva akamoto k'umukunzi wawe, uza wumva n'ijwi ryiwe rihumuriza, uza wumva umwikanga k'akarayi tiyatevye, umuntu ukunda ntiwifuza ko yoja kure, sivyo? Niyo gituma rero ngaha yavuze neza, baravuga ngo kw'irembo ry'iwacu hari ivyamye vy'igiciro by'imyuga myinshi, ivyamye by'igiciro by'imyuga myinshi biri mu mutima w'umuntu, biri mu ngeso ziwe. Ndabizaniye nde? Wewe, siko? Ibyo nzi byose, ingufu zanje, urukundo rwanje, umunezero wanje, ndabizaniye nde? Wewe. Ibyo byo vugana nakabazo neza. Muri abo babiri byo vugane za umuki umugeni kira kumubungabunga, ariko bibiza kutwereka kumuzigama neza. Ubwenge afise ni bwawe, sibyo? Hariya hari umuntu twabwiye ati yari yakoze cyagura cyagura bagaza amatongo manini bakasiga. Umugore ati ndagusabye imbabazi ngeze gusubira kurima, reka nje mu bundi buhinga turondera amahera badufashe kurima tugire byinshi. Yumva umengo umugabo ngoya ngo twapfa ngo tuburire, ati jewe nzogerageza. Mbere namuhindahida ati nzokugurira n'imatera, nzokugura n'igitanda, kandi yari umuntu akibivuga umengo ntibishoboka. Ati ego abitubiti ujya biriyo ugeza ugire gute ukeni kubitaho tunagane kujumburaje tarafite inshuti atitorage ukeza tubona igitanda kimwe cy'ibihumbi majana arengeranye batipa mu yindi rumatera rumwe rw'ibihumbi amajana 8 arengeranye atipa byabindi nibyo, sibyo? Urukundo rwiwe, inkomezi ziwe, ubwenge bwiwe ndabikuzaniye, nawe umenye ingendo bigera, siko? Kwifata neza. Bibiri ngo kubunga n'ingero duhawe n'iki? N'Imana. Kurenza amaso uje kuraba ibindi. Oya, ndabwe nti muri jewe cyangwa muri we birakwiye. Niyo gituma rero ngaha turaba ku murongo w'Abanyefeso. Turaba ku murongo w'Abanyefeso igice cya 5, kandi tuvuga ku mugabo gusa nawe. Umugore yiseruye ati kunjyana ku irembo ry'iwacu, ni ukuvuga ivyiyumviro, ubwenge, inkomezi, amahoro, umutekano arabijyanye, nta gisigara inyuma. Oya, rero nabonye Efeso 5:5 bavuga namwe rero bagabo mukunda abagore banyu icyitorera ngo nk'uko mwahabona, nk'uko Kristo nawe yakunda ishengero akaryigura ngo aryeze aryogesheje amazi n'ijambo, ngo aryishire ari ishengero rifise ubwiza ridafise agasembwa cyangwa injebejebe cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ariko ngo ribe iryera ridafise agasembwa. Niko rero twebwe abagabo uko biba kose wahisemo gutyo, wahisemo neza cyane. Ntuvuge ngo narihenze, ntiyihenze. Ndabwira iryo tungo uwo mugabo afise ubu uravye n'uwarirondera ntizari inkomezi nyinshi, ariko ubwenge yarafise ubu barihagije bimeze neza. Barihagije bimeze neza. None ubundi ati ku irembo ry'iwacu ibi byose babitse biri muri jewe ndabizaniye wewe. Niyo gituma rero natwe icyitonderwa rero ngo bagabo mu bagore 1000 bakwemereye bangahe? Mukunde kuva uyu munsi gushika mutadukanijwe n'iki? N'urupfu. Ugiye asigarana iteka mu, agiye usigarana iteka mu. Ubu hari ibintu bitugora na sentare byayigoye,
umugore yaje gahunda kose ukwezi ngo ngiye Buganda imyaka iyi yaramukunda yewe dawe yaragiye muri Kongo mugacana na mawe baca bagenda bacanye ibyo bita kwambara muri gihe cy'ababiri dukubita y'imyaka 9 dawe yagenda asiga mawe akamara imyaka 9 byari kuba byiza oya mufuma mucana kuko abantu baravuga ngo wengo urasize nyoko mama azovuga n'abandi baca baracana none rero namwe ngaha bagana mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze iki ishengero. Yesu aradukunda ibanyishura ndimumvana mwa Yesu aradukunda ubwo witegereje urupfu rwa Yesu ukabona n'imibabaro yiwe yari Imana yari umwana w'Imana kukikagirirwa bijya byose bakamukubita mu bantu bakamuteragura k'impunzu no gupfa gakemera urupfu rwo ku musaraba ari wewe. Bikeneye nawe rero byagushikira witangira umuryango ntibiba amapfa ateye habanza kujya gusuma umugabo kandi basuma n'usume nk'umuntu wacu hari umuntu wacu yagiye gusuma mu bwenge n'imyaka 20 iraheze ntabazi yasize ubwana bwo bafisa muzukuru ngo agiye gusuma gukigera n'uyu munsi twamubaza ngo aragira inka mbiyobo uwo yari yagiye gukigera y'umuryango yari yagiye gusumira umuryango nibyo rero twibiye umukunda ubwenge buzokora inkomezi zizokora ntacyo muzobura ntumute mu nzu ngo yitwe nk'umupfakazi murababiri umuntu wateye mu myaka 5 mwewe umuhumuro uca gute ari gukoranguca rero n'igituma rero ngaha yashirikaye kuvuga ngo kuko ata muntu yigeze kwanga umubiri wiwe ariko arawugaburira akawubungabunga nk'uko Kristo nawe agirira ishengero kuko turi ingingo z'umubiri wa Yesu. Kumubungabunga ni igota hari ijambo twavuyemwo ryahora riza kera umugore arwaye ngo kiwanyu oya iwaba muguhaye ameze neza bopfuma bakwakira cyangwa bakakunganira ubwo cuhava ngo cugende iwanyu iwabo he burya iyo umuntu aje agaca imbere y'ijambo ry'Imana natwe ishengero tugashyirako amaboko twese tumusubiza iwabo ni hehe yagiye mama niyasize ari wabo akaza akabakwapa bakajyana bakagarukana yapfiriye iwacu iwabo w'umuntu rero nagiye kwinjira niyo gituma rero hano kumubungabunga twese hari ikintu bavuze mu Burundi ngo mbungabunge ndakibapfinze n'igiki mbungabunge n'igiki ikawa muratsabaza ngo zitwa mbungabunga none rero ngaha tugiye gusotera n'umurongo havuga ngo niyo gituma umuntu wese azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe mwumvise uwo bamaze kuvuga niyo gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe agaki mukabana bana rero n'abazire aje mutubane Imana iguheza ntibyashoboka rwose iri umuryango umukozi Imana twakorana yarakoze ngo agera igihe yubatse hashize imyaka asabye nk'itagati cyangwa indwi baramutwenga ngo yamuye akajya kwabona wawa nayo ngo barwanye umugabo mwegeranye ku mutonyi iwe twakubwiye umuntu ujya yo kumarira iki tinashaka kubona niyarwara ndamuheke ndamucareka none ko narose umugabo ari igihe ababwira umugore abwira umugabo arahora bukeye Imana itindagiriye arabyara umwana umusuru wa kabiri agera abana 10 ngwangwa ngo yaza yabona 13 hanyuma rero umugabo yarahumuye hana y'igitecagare ajyanye ashaka kubyibutsa umugore uganda ngo yegoroye bajye kumujyana ibigori byagara urabona ukana bishobora burikinira n'uburyo buvuga aravuga ati umve ati mwumvise ubwo n'ibiki
Nabagenda kwisigarira. Sivyo? Amwibutsa ko babatwenze barasuka ngo yajyayo abona. None we mucakura gute? Twese ducagurirwa n'iki? Hambere iyo ngabire Imana iguhaye ubizigame, yego uko bikose ubizigame kugeza Yesu. Niyo gituma hano havuze ngo umuntu asiga se na nyina akabana n'umugabo cyangwa n'umugore w'akaramata. Iryo banga rirahambaye ariko bivuze kuri Kristo n'ishengero. Ariko namwe nyene nibandi ariko arabwira, ariko namwe nyene mu byumba umuntu wese akunde umugore wiwe nk'uko yikunda. Umugore nawe nagire gute yubaha umugabo we. Ni ibiri y'amategeko avuga. Intege nke zije ntubaca uvuga ngo umugore tuzosura kwawe. Oya, intege nke zirabantu, sibyo? Nimupfa kutameza, nimupfa kwadacumbye, nimupfa ko aronzi yatetse ibijumbu yihuta atabiharuye. Oya, je narabwiye navuze ahantu aho umuntu wege kumufasha ahantu iyo kiti mu kirundo. Aranyingatse abandi baraheze gutaka. Mugera ati, "Yari mfashe gutera, yari ntereresha." Nteguti, nja kumufasha. Mugara ambwira icyambo naritoye hanyuma. Yambwiye ngo umugabo umugore wanje ntimushoboka. Nacho. Nagenda nacusize pe. Ndabukora neza. Nasanze rero ikibazo kitashoboka. Kuva nakavuka nta bijumbu ndarya bitaronze. Aja kunzanira ibyo kurya. Azana ibijumbu bikanye bitaronze birimo amazi. Narabye nyaragaye. Ayibavu. Napuchiyaho arateba nyina binyakona biri. Aragaruka turakora nditangira. Nubwo biruko baracyabana n'ubu, sibyo? Baracyabana. Ibyo ntimwobipfa. Twebwe abagabo turazi gusekura no guseba no kugosora no gucumba, sibyo? Najyandaga bikomenda no kizurugira. Mugabo nabo mubara kabizi. Mwopfa ko ntazi gucumba. Uchijuti chakacha. Kabiri ucumba yoda. Agasha gucumba mu mazi agira kugererera tarashuba canke bikanga toya su. Ganira. Nyubise no umuntu yaganira. Burya nasekuziro. Aho yagaga ati kwira ko kibaho. Hari aho yarayara bikuye. Hari byinshi. None rero ntamvo ko ntazi gucumba atete ibintu bidaharuye. Oya nibanga cyo mu ica oya. Siwe ngiye biharuye. Biharuye. Cyangwa iki kintu cyose kikaja mu buryo mugonze muronde imvo mu rubozo umwana wa murabi bikonyene mugabo mugiye kuti sukure bakira mukananga byezo mukabigani kugira ngo aho bazomushira basange bamenye ikirungu mama bagushime mu ngeso bagushime mu ifato bagushime mu mvugo bagushime mu kwihangana bagushime mu kwirinda urugo rutari mw'ibyo bakwigire. Murakoze n'aya majambo y'Imana iduhaye ngo tuvugane nuko rero hano ku murongo umwe wa 22 yavuga ngo bagore mukunda abagabo banyu nk'uko bikwiye nk'uko mugambukira umwami wacu abagore bacu yemwe yabuko abakozi asaza nyubaha sibyo asaza nyubaha nta wundi muntu abafise aha kuri umutumba gutajira oye ntugende garuka aca bihemibyo sibyo kuko ariko aranyumvira umugabo n'umugabo hariho wihagarara muranyuma neza ibyo jambo hariho wihagarara ati oya ibyo yase byagenda bireki witonda n'igihe biza gucamo rero ngiri ijambo ry'Imana umubano wo mu rugo rw'abakristo ni ukubahana Imana ibahezagire tugomba aba bantu tubemeze isezerano ryabo barishitse icyatumye baza ngaha kuri uyu munsi mukuru wabo ari icyitegererezo cy'ishengero rizoja mu ijuru umwe n'umuhungu undi n'umukobwa ariko
turabihindura. Ego turabihindura. Umuntu wese amenye uko yitwa. Nimuhaguruke. Abantu tugomba kubabariza mu ntahe y'Icesi imbere y'ishengero ry'Imana. Wumve icyo bemeye ko bazumvishitsa. Wa mugabo witwa ngwiki mu ntega amatwi yitwa tugire ngo tuyisenge. Tuyisenge zikera amazika. Wewe rero uyu munsi urahabwa ijambo ryitwa umugabo, ko ntuhagarara ngaho gukina. Oya, nuko wewe ko wemeye uyu mugore wawe yitwa ngwiki. Misharine Shimirimana, wewe uramwemeye kuva uyu munsi ugiye kuba umugabo wiwe wo kumuzigama kugeza Yesu agarutse cyangwa dutandukanijwe n'urupfu. Urabyemeye? Muhammad Misharine, turakoze imbere y'ishengero ry'Imana ryitwa Icyabona kugiye kubana na Shimirimana. Yuko uzomugambi gukira muri byose kandi ukamwubaha, kandi uwubaha ntiyubahawe gusa n'agusanzwe uzowubaha. Uzomukorera ibyiza byose ngo ku irembo ry'iwacu hari bishasha n'ibyakera. Ni urukundo, umunezero n'ibikorwa byiza byabikiwe kugira ngo mugire iterambere rivuye mu kumvikana. Uzomukorera byose ushoboye kuva umunsi tukaheza agarutse. Igumi cyane natemeye. Iyo umuntu wemeye ikintu rero aragisinyira. Ibyo turabikora inyuma yo gusinya, sibyo? Yego babisinyire ibi bemeye mubona bavuze kugira ngo bigende neza. Yego sinya izi ni kwambikana impeta. Ego kwambikana impeta ni igikorwa cy'abanyene. Hariho amajambo bavuga basije ku munsi twari kuyiga, ariko ngira ngo barashobora kubimenya. Umuntu aravuga ko yumva ati jewe naka ndakwambitse impeta umugore wanje naka, kiri ikimenyetso ko ntazoguhemukira gushika Yesu agarutse cyangwa dutandukanijwe n'iki. No, uramuzi urivuga uti jewe naka, nta ngorane. Shyira hejuru, shyira hejuru, shyira hejuru, shyira hejuru. Jewe naka tusenge Ezekiel ndakwambitse impeta y'urukundo, ikimenyetso ko ntazoguhemukira kugeza Yesu agarutse dutandukanijwe n'isi. Yesu agarutse dutandukanijwe n'ijuru. Akoze birashira hano. Jewe naka ndakwambitse impeta y'urukundo
ikimenyetso ko bazoguhemukira gushika Yesu agarutse bitandukanye n'urupfu. Urakoze cyane bakwereka twese umubiri urakoze bakumwana erekana n'abantu murakoze cyane. Nibapfukame bano bavyeyi b'ishengero babasengeza. None ishengero abantu tubasengera tubafatanye. Murakoze cyane. Mana turagushimye turagukengurukiye urukundo rwawe n'imbabazi zawe Yesu zama wowe ubibona bikoze kuva mbere na mbere hose. Tubona ko ubwo bwa mbere bwabere muri Edeni niho tubona ijambo ry'Imana ritwereka. Hanyuma ibyabaye ngo ku Bisirayeli bikwiye gusha bitubera akarorero. Nabo bariko barasozera iki gikorwa kandi bariko baragera ikirenge mu c'abandi. Rero nino saho ubukwe buracakoreka mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Rero babageni turabasengeye Mana bahezagire hirya no hino, bahezagire hasi no hejuru, bahezagire hose Mana kuko inzira zawe ngo ari nyinshi uko nyene zingana bari kubahezagira bisange bagendagenda mu mavuta y'Imana mu muhezagiro w'Imana ubaha umunezero wawe mu mitima yabo ibihe byose bamwe bagushima wowe data wera. Urakoze kubahezagiye. Hezagira uyu mugabo mwami umuhe kugira urugo rwiza nk'izo tugera turabona muri Bibiliya. Mwana w'Imana nzima hari abatubereye akarorero. Turabona Aburahamu mwana w'Imana nzima yaragororokeye Imana kandi turabona n'abandi bagiye barabera mwabimane abandi icitegererezo. Hezagira uyu mudamu Mana umugire nka Rebeka, umugire nka Sara, umugire n'abandi bose Mana w'Imana za Bibiliya itwereka bagiye barabakarorero keza kugira ngo bagambirukire abagabo babo cyangwa se umugabo wiwe muri byose nk'uko ijambo ryawe ribivuze. Urakoze Mana kubahezagiye, urakoze Mana kubagiriye neza kandi kuzoshishikara kubana nabo muri byose byoguma byoroha. Mana uzobabera Imana baze bakugumeko kugira ngo baze bagumye ibanga kandi ijambo ryawe ryavuze ko ibanga ry'uhoraho rigizwe n'abamwubaha gusa. Urakoze rero kubahezagiye tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Yaguruka tubakeze kabisa. Turabakeje mugire urugo rwiza rutangwa n'abantu buzembe gusenga cyane. Mureke twashatse kunyaruka. Izi rero zamanitse ibintu mugabo inama y'ishengero yagize kuri imwe bazoyibabikira hagize amatati bitungariye rikwiye atinda kare akavuga ati wasinya nuko niyo bituma ishengero ribabikira yose bagatwara imwe n'ikimenyetso
akababikira iyindi mugashikana n'undi muyakire wese abakozi bane bareze yego ahamare yabuja ko mwavuze ko tungana akani kwawe rero abana yego ukoze sinzi ko hariho hagutse mugume hamwe rero bagende neza